kuri igenekerezo y'umunani ruhuma umwaka wa 2023 amashirahamwe y'abakozi mu Burundi ahurikiye amashirahamwe mpuzamasendika y'abakozi hamwe n'amashirahamwe mpuzamasendika y'ibisata by'akazi hamwe n'amasendika yigenga aramenyesheje Burundi n'amakungu ko yaguye mu gahungwe yumvise ivyashikirijwe na nyine icubahiro umushikiranganji wa mbere wa Reta y'u Burundi yerekeye ingene amashirahamwe y'abakozi atunganijwe n'ingene akora. Ivyo rero byashikirijwe byabaye muri izi ngendo zabaye mu ntara n'abashikiranganji ba Leta y'u Burundi. Bikaba rero byari bifatiye kuri ibi bikurikira. Icambere ko hagarikwa ubunabwango byerekeye agaterana abakozi batanga amasendika bahurikiyemo bifashijwe n'umukoresha, ko kuba aho gaterano bagatanga bifashijwe n'umukoresha biboneka ko ari ubusuma bukorerwa abakozi bifashijwe na Leta. Bagarutse kandi kubyerekeye abantu barongoye amasendika ibisata bya Leta canke n'ibindi batagikora mu buzi canke bageze mu zabukuru canke bakora n'ahandi, babifashe ko abo ataraboba baserukira abakozi. Kubyerekeye amashirahamwe aserukira abakozi mu Burundi, izo mvugo zose zihagaze ko zofuta burundu itunganywa ry'amasendika dukunda akora, kandi ibyo bigakorwa hirengagijwe amategeko y'igihugu eka n'amasezerano mpuzamakungu y'ishyirahamwe mpuzamakungu y'akazi igihugu cateye kw'igikorwa. Kubyerekeye agatererano abakozi batanga bafashijwe n'umukoresha, ivyo byaratunganijwe neza biciye hagati y'ubushikiranganji bw'abakozi eka n'abaserukira abakozi nyene, na cane cane bisunze amasezerano y'ijana na 35 yerekeye ivyo mukoresha yofasha abakozi. Guhagarika rero ivyo katwa byako gatererano abakozi batanga amashirahamwe yabo bisubiza inyuma ivyafunditswe eka noneho bikarenga ku by'amasezerano 58 ku burenganzira bwo gutunganya amashirahamwe y'abakozi n'ukuntu hoba ingendo y'ukuza harumvikanwa biciye mu biganiro hagati y'umukozi n'umukoresha, eka mbere bikarenga ko ku masezerano y'ijana na 44 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'akazi akazi isi yose bishira imbere na ntaryo ibiganiro byoza biraba hagati ya Leta, abakoresha n'abakozi, na cyane cyane kubyerekeye gushira mu ngiro amasezerano Leta yashizwe ikumu y'ishyirahamwe mpuzamakungu y'ite, eka na cyane cyane no kuraba kandi ko aho tugeze atari masezerano mpuzamakungu yosubira kwemezwa, kuko ubu igihugu cyacu kimaze kwemeza amasezerano 31 ku masezerano ya OIT ijana na 90. Kubyerekeye abaserukira abaturongoye amasendika uba kumbure bari mu bundi buzi cyangwa bari mu zabukuru, itegeko rigenga abakozi mbere hamwe n'abakozi bikenga ku ngingo yayo ya 595 ku karogo ka 4 avuga ati abarongoye canke batwara amashirahamwe y'abakozi bategeza kuba bakora canke barakoze uwo mwuga canke ako kazi. Noneho n'umukozi akora ku gatwe kiwe canke abandi bakora muri bwa buzi bavuga ko muri butazwi n'amategeko cyane barashobora kwitunganya mu mashirahamwe y'abakozi. Rero kugaruka kubo barongoye amasendika Leta ikahagarara cyane mbere ikerekana ikabakura ko n'icubahiro baba bafise, n'icitwazo kigaragara ko bagomba kumbure
ko bafata ko abaserukira abahurikiye mu mashirahamwe y'abakozi boba batabona ukuntu batwawe cyangwa batoba bafise ijambo ukuntu ishirahamwe ryabo bitunganijwe, ariko kandi ari nabo nyene bashiraho abo abarongoye. Ibyo rero bikaba bigamije yuko amashirahamwe mu Burundi y'abakozi yogira igihagararo gito canke yokwitwa burundu. Iyo byerekana neza yuko leta iri kwirinjira mw'itunganywa no mu ngene amasendika akora, kandi hirengagijwe canke babigize nkana bakarenga ku masezerano ya 87 ya OIT kw'ingingo yayo ya gatatu avuga ibi bikurikira. Ubwa mbere, amashirahamwe y'abakozi n'abakoresha afise uburenganzira kwitunganiriza amateka bagenga n'intwaro yabo, kwitorera ababarongora, kwishingira ibikorwa bazotunganya, bakerekana n'urutonde n'ukene bazobikora. Ubwa gatatu, inzego zirongowe igihugu zitegerezwa kwirinda ukwivanga mu itunganywa y'amasendika, kugabanya uburenganzira bafise canke kubera intambamyi. Muri iyo ntumbero nyene, itegeko rigenga abakozi n'akazi harimo n'ibisata byigenga by'abakozi ku ngingo yaryo y'589 rivuga riti ubutegetsi abarongoye ubuzi eka n'amashirahamwe y'abakozi bategeza kwirinda umwe wese kwinjira mu itunganywa no mu bikorwa by'urwego urwo ari rwo rwose. Ni ukuvuga ko bateza kubaha. Kuba rero barafashe leta canke mu vy'umushikiranganji wa mbere yashikirije ko gukata agatererano bifashijwemo n'umukoresha vyoba ari kurenga amategeko, na cane cane bifashwe n'umukoresha, ibyo tubifata ko ari iciyemezo kidafatiye cyane ku mategeko, na nyabujya tuzi ko leta iserukiwe n'umushikiranganji bw'abakozi n'akazi hamwe n'abaserukira abakozi batunganije ngenjo bacugenda mu gitunganya no kuvuga ko bumvikanye ifishi umukozi yo kwandika ku mwidondoro wiwe, akemeza mbere n'amahera n'agatererano agiye arakatwa ku kwezi. Abarongoye amashirahamwe y'abakozi aremeza ko hobaho utwidodombo twaba n'abandi kuvyerekeye ivyukatwa aho gatererano, bavuga bati kumbe hoba hari abagakatwa batasinye iyo fishi. Cyo gituma kugira ngo umuntu mbere yo gutora umuti burundu wako kagoranye, ihuriro mpuzamasendika COSYBU iserukira ayandi masendika ryararondeye ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kugira ngo bicarire ico gikorwa, ariko ubwo bushikiranganji ntiburatanga akanya. Ko byongeye kugaruka no guhagarara cyane ku barongoye amasendika baravye igihagararo bafise canke aho bakora n'intumbero bigaragara yuko leta igomba kwirengagiza ingorane nyamukuru zagiye zirashikirizwa n'amahuriro mpuzamasendika eka n'amasendika yonyene. Tubibukije abakozi b'u Burundi ubu barafise ingorane ziboneka ku vyerekeye ubukene bugaragarira ku buzima buzimvye, bugaragarira kw'ifaranga riguma rita agaciro uko bukeye uko bwije, bigaragarira ku biciro by'ibintu dukeneye byankenerwa byo dufungura biguma biduza ibiciro ku munsi muri agahembo kataguma kaduga ku munsi. Biranagaragarira kandi nuko leta ubwayo bwango yonyene ifata amasezerano yapfunditswe hagati ya leta n'abakozi, mugabo udasubiye kubaza abo bakozi ugasanga
irafasha uruhande kumbure yayiciye iruhande. Aha twovuga nk'amasezerano yagizwe mu bushikiranganji n'abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero na leta, amasezerano yagizwe n'abakozi bo kwa muganga hamwe na leta mu butungane no mu bindi bisata by'ubuzima. Tubamenyesha ko mu minsi iza tugiye gutanga icegeranyo gikwiye cerekana imyitwarariko y'abakozi mu buzi, zoshikiriza n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo twicarire iyo myitwarariko igende iratora umuti ko bizoza birashoboka. Turavye byose baje gushikiriza amahuriro mpuzamasendika, eka n'amahuriro mpuzamasendika mu bisata by'akazi n'amasendika yigenga arababajwe n'izi ngingo ziko zirafatwa kwihutihuti kandi ziciye canke zirengagije amategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamakungu, kandi zikaza zirengagije amasezerano yo kugenga baravugana mu kazi yerekana uruhara leta ivyo yiyemeje. Leta rero muri ayo masezerano yo kuvugana mu kazi kw'abakozi n'abakoresha yiyemeje ibi bikurikira: ubwa mbere, kingira umwidegemvyo w'amashirahamwe y'abakozi, eka mbere n'uburenganzira bwo guhagarika akazi igihe ibindi byose bitashobotse kuko ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 37 ivyemeza, eka no mu masezerano ya 87 yerekana ingene amasendika yokora mu bwirebande ingene abari muri ayo masendika botumirwa, yerekana ngene itunga ya 98 ingene amasendika atunganywa n'ingene hoza haraja imbere ibiganiro. 155 ikingira abarongoye amashirahamwe y'abakozi, 144 yerekana ihakanya abakozi abakoresha n'abakozi kuza baravugana kuri amasezerano y'ishami mpuzamakungu urite bakaraba nuko hatoba hageze no kwemeza yandi. Yongeye yagaruka kuri yo amasezerano y'184 ko boza barayahagarako cane kugira ngo aba n'abandi baze barabona kumwe ingene ayo masezerano yo kwasha mu ngiro. Amashirahamwe rero y'abakozi arashigikiye bimwe biboneka ayo masezerano yo kuvugana na nta ryo mu kazi, arashigikiye kandi umukuru w'igihugu ujejwe ibiganiro mu kazi CNDS, bakaba badakekeranya ko ibiganiro mu kazi ari wo muti wonyene uzoza urakinda, na cane cane kubifatiye utuna turiya abamwe batumva kumwe kumbure n'amategeko abana bariya badasomwa kumwe, abana bariya no kuvuga abakoresha leta n'abakozi. Tukaba rero twibaza ko iyo byofasha gutunganywa izo ngorane zose zofasha gutunganya hisunzwe amategeko y'igihugu, hisunzwe n'amasezerano mpuzamakungu igihugu cashizeko urukundo. Ivyo navyo kiba byofasha kuzana ituze n'iterambere ry'igihugu. Nico gituma amashirahamwe mpuzamasendika n'amashirahamwe mpuzamasendika y'ibisata by'akazi eka n'amasendika yigenga asabye leta y'u Burundi ko yohagarika izi ngingo twumvise zaye zishikirijwe n'umushikiranganji, hakada nyabunda ibiganiro kugira ngo utunutu tutumvikana ko n'umushikiranganji wa mbere n'abarongoye amashirahamwe y'abakozi turonka umuti iciye mu biganiro. Tukibaza ko igikorwa cose coza gica hirya canke kitubahiriza izi ngingo nyamukuru zerekeye aya masezerano yo kugenda abakozi n'abakoresha bavugana mu kazi, eka no kutubahiriza amasezerano leta y'u Burundi, amasezerano mpuzamakungu yaciye ku bikumu, bizohava bidusaba ko kwitwara kumbure twosaba umukuru w'urwego rujejwe ibiganiro mu kazi cyangwa izindi nzego n'ishirahamwe mpuzamakungu OIT, tutibagirwe kandi n'ibiri twokora amategeko aturekuye. Amashirahamwe mpuzamassendika y'ibisata by'akazi eka
n'amasendika yigenga arasabye umukuru w'urwego rujejwe ibiganiro mu kazi nk'uwigenga muri urwo rwego rugizwe n'inyabutatu ko yokora ibishoboka byose kugira ibiganiro hagati ya leta n'abakozi bisubire byangishire bitore umuti w'utugane twose tuba tuhagaze hagati y'iyo mirimo. Amashirahamwe mpuzamasendika hamwe n'amashirahamwe mpuzamasendika y'ibisata eka n'amasendika yigenga aramenyesheje abarundi n'amakungu ko yemeza ko ibiganiro ari wo muti wonyene mu kazi, akaba kandi ashimishwa cyane n'intambwe twari tugeze ko kubera ivyo biganiro nyene tubigiriwe Bujumbura kw'igerezo ry'umunani Ruhuma umwaka w'2023 kubw'aba amasendika y'abakozi b'u Burundi kubwa COSYBU nyawakirajwe kubwa COSYBU Celestin Sabyimana ndabashimira